Subire ndabaramutse n'abaha ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Niya mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa. Turaza kubabwira amakuru ya politike n'umutekano n'ibindi biriko biratangazwa mu binyamakuru. Ano makuru tuyatangurire muri Mutangaside watowe kurongora urwego rw'abahuza yatanze imihoho. Bienveni Ngenzebuhoro yari yatowe ku mutumba Mutangaside muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mupfasoni yaraye yandikiye umukuru wa sentare y'intango ya Rohero amumenyesha ko avuye burundu muri urwo rwego rw'abahuza yari yatowemwo ku mutumba. Uwo mukenyezi nta mvo n'imwe asigura yatumye atanga imihoho, ariko amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko yatanze imihoho kuko itorwa ryiwe ryatumye urwo rwego rudakora neza. Imvo nuko bamwagiriza kuba yubatse n'umugabo yavanye n'umugore wa mbere. Mu ntwaro muri komine Mukaza baremeza ayo makuru. Hoba harimwo imvo za politike. Nikete abarongoye ibiro vy'inama ya komine Mukaza baheruka kwandikira umukuru w'igisagara ca Bujumbura bavuga ko hari abakuru b'amakaritsiye bagirizwa amakosa. Muri abo harimwo Pierre Nimbona, ni nawe yubakanye na Bienveni Ngenzabuhoro. Abanyagihugu bamwagiriza guharika, bakamwagiriza ko yahoze yigaruriye ibombo ry'amazi yo kumugoboka. Tumubajije asigura ko umukenyezi wa mbere bavanye kandi ko ari we yijanye. Ati nagiye kumucura inshuro zitatu aranana. Inyuma yo kurongorwa ku wundi mugabo bakanavyarana umwana, Pierre ngo yahisemwo kurondera uwundi amufasha kurera abana batanu yamusigaranye. Kubijanye n'amazi, Nimbona akabasigura ko iyo bombo ari iya Regideso kandi ko atari yayihagiye nk'uko bivurwa. Akabasigura ko bikwiragizwa ari ukumucafuza kandi bifise imvo za politike. Pierre Nimbona akaba yarahagaritswe vy'agateganyo mu mabanga yo kurongora uwo mutumba. Ku kijanye no gusubizwa mu mabanga canke kutayasubizamwo, urongoye komine Mukaza ntashima kugira ico abivuze ko. Renova Sindayihebura asigura ko ikibazo kiriko kirigwa ko. Ayo rero n'amakuru yavugwa muri Mutangaside. Mu bindi, ikena ry'ibinyobwa vya Braludi ni ingorane yorondegwa hehe. Biguma bihindagurika. Mu myaka iheze Braludi irungitse inzoga zaraboneka ku bwinshi kuri Mega. Haraboneka izija ku madepo zikwiye. Mu nyuma birahinduka, amadepo y'ibinyobwa vya Braludi yariyongereye ariko ibinyobwa vya Braludi itanga ntivyigeze vyiyongera. Ivyo rero Braludi iravyemera ko iyo ngorane ihari iyo tugiranye amanama. Niko umwe mu badandaje ibinyobwa vya Braludi mu Rumonge kuva kera yigana, akaba abona ko ikibazo c'inzoga za Braludi kitorondegwa mu badandaza bato bato. Kubwiwe ntiwoza kurondera inzoga zikwiye ku mudandaza mutoya kandi atazo yaronse. Agira ati natwebwe tuzibaha biradutera isoni tukabumvira ikigongwe. Turibaza ukuntu bashobora kuriha amazu bagahemba abakozi bikadusiga. Nyibaze mu minsi iheze baraduha amakarato 600 canke arenga, ubusanga zidashika 50. Ko abadandaza bagwiriye wozibagaburira gute? Ivyo ni bimwe mu vyibazwa n'uyo yahoze adandaza ibinyobwa vya Braludi kuva kera. Ariko nanone Buramatari wa Rumonge asaba abarongoye Braludi gutosora itangwa ry'inzoga. Abafise ubunywero n'amadepo vya Braludi mu ntara ya Rumonge
barakoreshejwe inama na buramatari w'intara ya Rumonge kuri uyu wa kabiri. Muri iyo nama bafise amadepo barashikirije ibibazo bafise cane cane bifatiye ku kuntu barihishwa amafaranga menshi yo gupakira inzoga mu gihe cari igikorwa ca Brarudi. Barashikirije kandi ko hari ububare butora inzoga muri Mega, aha hakibaza iyo inyungu ica ija n'ibindi bibazo nkoramutima. Abadandaza bato bato nabo nyene baravuze ko badahabwa ibinyobwa neza. Ivyo vyose bigatuma ibiciro vy'inzoga za Brarudi bica biduga. Amatati hagati y'intwaro n'abadandaza akaba aradutse. Leonard Niyonsaba ni buramatari wa Rumonge yatanze amayinga atarenga 2 kugira ngo abafise ubunywero babe biyandikishije mu gisata ca Brarudi kijejwe ubudandaji. Yanasavye kandi ko haba isuzumwa abitwa ko bafise amadepo ariko atabidaje bafise bikwiye bafutwe. Kubijanye n'ubunywero buciriritse, abari bitavye iyo nama basavye ko batohohoterwa ahubwo ko boronswa ibinyobwa kuko urwo rudandazwa rutunze imiryango itari mike. Yandi makuru ariko aravugwa cane, tugaruke ku rugendo rw'umukuru w'igihugu. Urugendo rw'umukuru w'igihugu aho yagiye mu gihugu ca Senegal. Inyuma yo gufata urugendo ku mugoroba kuri uyu wa kabiri, umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yarayashitse amahoro mu gihugu ca Senegal, aho yitavye ibikorwa vy'inama ya Afrika iraba ivy'uburimyi n'ibifungurwa muri Afrika. Akaba rero yakiranywe urweze n'inzego z'ico gihugu hamwe n'abarundi barangurira imirimo yabo ku mugwa mukuru w'igihugu ca Senegal, Dakar. Amakuru turaza kuyagarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Abanywanyi bacu benshi mubandanya kutubaza ko twobaha amakuru kubirabana n'indege y'igihugu ca Congo, indege y'intambara yavogereye ikirere c'u Rwanda ikaharasigwa. Hari amakuru tugira tubahe kubirabana n'ivyo, nkuko rero vyagiye biranavugwa cane mu binyamakuru bitandukanye bimenyesha ko u Rwanda rwarashe ku mugoroba kuri uyu wa kabiri indege Sukhoi 25 y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Banatire yako bro. Vita. Ubwo bivurwa ko yari yinjiye mu kirere c'u Rwanda ku nshuro igira gatatu. Aha rero hakaba hari n'amasanamu yagiye arakwiragizwa yerekana uko iyo ndege ivurwa ko ari ya FARDC iraswa n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bivurwa n'ivyo binyamakuru. Ayo makuru kandi abandanya amenyesha ko iyo ndege ya FARDC itashotse ikoroka, ahubwo ko wari ayitwaye yagerageje kuyimanura igwa Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho yaciye izimywa n'abajejwe kuzimya umuriro kuri ico kibuga c'indege muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Igoma. Ariko nanone hakaba hari itangazo ryasohowe na leta ya Congo nyuma yaho u Rwanda rwari rwavuze ko ari agasomborotso kubona indege ya Congo isubira kuvogera ikirere c'u Rwanda ubugira gatatu, aho ni mu karere ka Rubavu. Hakaba rero humvikanye urwamo ubwo iyo ndege yaraswa, n'amasanamu yakwiragijwe irya nino akerekana iyo ndege iriko irasha. Ariko nanone RDC ivuga ko indege y'intambara yayo yarashwe itari yageze mu kirere c'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yatangaje ko hafashwe ingingo z'ubwirinzi ku ndege y'intambara ya Sukhoi 25 ya RDC yavogereye ikirere c'u Rwanda ku nshuro ya gatatu isaha 11 z'umugoroba.
amashusho yagaragaye ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana indege y'intambara ikubitwa n'ikimeze nk'igisasu ariko igakomeza ikaguruka. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaganye ko ingabo z'u Rwanda zarashe indege yayo ivuga ko yariko yururuka igwa mu kibuga c'indege ca Goma irimwo kugurukira imbere mu gice ca Kongo. Kinshasa ibi yavyise agasomborotso canke ubushotoranyi kandi ivuga ko leta nubwo ikomeje kubahiriza inzira z'amahoro ifise uburenganzira bwo kurinda ubutaka bwayo kandi itazobireka gutyo. Ikindi nanone nuko amakuru atandukanye avuga ko iyo ndege yarashweho n'igisasu c'ingabo z'u Rwanda kitayihamije neza. Kinshasa ivuga ko iyo ndege yaguye kandi itangiritse bikomeye. Hari amasanamu yagaragaye y'iyo ndege bivugwa ko yarashwe irimwo kumenwaho amazi ku kibuga c'indege ca Goma kandi yangiritse ibice bimwe. Itangazo rya leta y'u Rwanda rivuga ko rusaba RDC guhagarika ubu bushotoranyi. Kurasa iyi ndege ni igikorwa cazamuye kurushaho icuka kibi cari gisanzwe hagati y'ubutegetsi bwa Kigali na Kinshasa. Itangazo rya RDC rivuga ko ico gikorwa gihwanye n'igikorwa c'intambara. Bamwe mu babanyi ba Gisenyi na Goma bakaba babwiye BBC ko u Rwanda rwarungitse amato ya gisirikare mu bice vyago mu kiyaga ca Kivu. Mu gihe kandi RDC nayo himaze igihe yongera ingabo n'ibikoresho mu karere ka Goma. Mu gihe amajambo n'ibikorwa ubu bigeze ahakomeye, hari ubwoba ko ibihugu vyompi bishobora kwinjira mu ntambara yeruye. Umuhate w'amahoro w'abategetsi bo mu karere niwo gusa ushobora kugira ico ufasha mu guhagarika ko ibintu bigera ahakomeye kurenzaho biri ubu. Itsinda ry'ingabo z'akarere rizwi nka Expanded Joint Verification Mechanism rishinzwe kugenzura ibikorwa vy'ubushotoranyi ku mipaka y'ibihugu vyompi rishobora kwinjira mu iperereza kw'iraswa ry'iyi ndege. Mu gihe ibihugu vyompi bivuga ko yarasiwe mu kirere cavyo, iperereza rya Expanded Joint Verification Mechanism canke EJVM rishobora kwemeza ivyabaye niba iryo perereza ritabaye canke ngo ritinze ibintu bishobora gukomeza kumera nabi. Mu kwezi kwa 11 u Rwanda rwavuze ko indege ya Sukhoi 25 ya RDC ngo yavogereye ikirere cabwo. RDC ivuga ko ivyo vyabaye kubw'isanganya canke kubw'impanuka. Kuri uyu wa kabiri hakaba haririwe imirwano ikomeye hagati y'inyeshamba za M23 n'ingabo za leta ya RDC Congo mu bice bitandukanye vya Rucuru ahegereye Masisi. Kinshasa ikaba yagiriza Kigali gufasha M23 yiha ingabo n'ibirwanisho. Kigali ivuga ko ntaho ihuriye na M23. Umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ubutegetsi bw'ibihugu vyompi. Ngayo amakuru yaragezweho kubirabana n'ivyo vy'intambara zivugwa muri Kongo, ariko nanone niyo ndege iyo ndege yarasiwe mu kirere c'u Rwanda nk'uko bivugwa n'u Rwanda, ariko Kongo yo ikavyamirira kure. Banywanyi bacu kadusozerera amakuru twari twabateguriye ngaha, mukanya turaza kubaha idonido ku zindi nkuru zitandukanye ziriko ziragarukwako irya nino mu binyamakuru.